Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya munani Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 niho ikompanyi y'indege yo mu gihugu kibanyi ca Tanzania yatanguza ingendo zo gutwara abantu n'ibintu hano mu gihugu cacu, aho yashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Uwuserukira Uburundi muri Tanzania Ambasaderi Gervasi Abayeho yamenyesheje ko abarundi cane cane abagwizatunga bahora baja kuraba imizigo yabo i Dar es Salaam bagiye kuharonkera akarusho. Akarusho ni kanini cyane kuko dufatiye nko ku bagwizatunga baza kuraba imizigo yabo muri Tanzania Dar es Salaam, nabamenyesha yuko ibidandazwa biza muri iki gihugu ku bice birenga 95% bizana na ikivuko ci Dar es Salaam. Abagwizatunga bacu rero bahora barenda guca i Nairobi canke bagaca Addis, ugasanga barataye umwanya munini cyane. Nkuko babivuga umwanya ni rindi tunga, mu Congereza bavuga ngo time is money. Ugiye rero wategereza kuja i Dar es Salaam mu masaha atarenga 3 kuko niko urugendo rungana, hama ugasangiza amasaha arenga 10 nangahe. Hariho abarara i Nairobi, harabarara Addis, usanga bahombe cyane. No ku ngenzi zisanzwe mbere natwe duserukira igihugu cacu hariya muri Tanzania biraduha akarusho kuko nk'ubutumwa twahora turungika bukarenda guca i Nairobi canke Addis Abeba, ubu tuburungitse mu masaha 3 n'inusu babushitse ngaha i Bujumbura.